ngo birakwiye ko umukenyezi aserukirwa ku bice birenga 30% mu bisata bimwe bimwe bifata ingingo mu gihugu. Ibi rero bikaba bimwe mu vyashikirijwe na Jeanne Fayoguhora, umunyamabanga mu ihuriro ry'abakenyezi. Hari mu nama rero yariko agirana n'abakenyezi b'imboneza baje bava mu mihingo itari mike y'igihugu. Reka rero twumvirize Jeanne Fayoguhora kuko hari n'ibindi bitari bike yashikirije ku bijanye n'iserukirwa ry'umukenyezi mu nzego zifata ingingo. Ibikorwa twatunganije mu ntara zose byari byo guhuza abakenyezi b'imboneza, harimwo abatowe muri kino kiringo duheruka c'amatora 2020 kuva hasi gushika ku nzego zo hejuru, kugira ngo tuganire ico umukenyezi ashobora gukora canke ategereza gukora kugira ngo aserukirwe bikwiye, canke ico kuva kugira ngo ingorane zihari mu iserukirwa kive mu nzira. Aho rero twaciye tuja muri ya ngingo ya 1325 iyo kanama ka ONU kajejwe umutekano, aho gaha ububasha bw'umukenyezi guharanira agateka kiwe na cane cane ujanye n'umutekano, kugira ngo turabe za nkingi zine z'iyo ngingo, kugira ngo turabe umwe wese ahaherereye, ahashobora kubashikana ububasha, ahashobora kubashikana ijwi, mbega nk'umukenyezi wokora iki, mbega uriko ukora iki, canke utegekanya gukora iki kugira ngo iziya nkingi zine ziri muri rya ngingo 1325 zubahirizwe canke zishirwe mu ngiro vy'ukuri. Ahanini rero twashimikira ku bikorwa bikuru bikuru abakenyezi bokora kugira ngo baje mu nzego zose, baje mu nzego zica mu matora, baje mu nzego zidaca mu matora bagenwe. Urumva ko byose bica mu kwinginga abategeka abafata ingingo, ico twita lobbying na plaidoyer, bakamenya mbega ico twokora n'igihe kugira ngo aho turi kuva ku mutumba umukenyezi aronka ijambo, umukenyezi agira ico akora kandi afashe uwundi mukenyezi gutera imbere. Mwasanze none koko buki kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere kandi ashike no muri izo nzego zifata ingingo? Aya mashirahamwe ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, andi mashirahamwe bakangurira amahoro, CDF, intwaro, reka twese hamwe twumvise ko twoja hamwe tukagira nk'urunani tukabahimiriza, tugahimirizanya hagati yacu, kuko hariho gushika uyu munsi abakenyezi batarumva yuko bonyene babishoboye canke bakwiye kuja mu bibanza ibi na biriya, bakumva umenga ni ivy'abandi, canke iyo bariko baravuga ngo ibice 30% n'imiburi byanditse mu bwashingiro ntibumve yuko birarondegwa, mbega bijamwo bande, mbega tubijamwo bute. Hageze amatora twiyandikishe, hama hageze gutora dutorane, twitoze tumwe dutorane. Rero tunamahimiriza ibikorwa vyinshi bijanye n'amahimiriza, kubigisha vy'amategeko, ivyo leta y'u Burundi isanzwe ikorerako, amasezerano ahari n'ibindi bihugu, mbega umukenyezi arekuriwe ibiki uno musi, mbega ibibanza yojamwo nibihe bingana gute. Ibyo rero nivyo tugenda turakorera. Ariko mwasanze intambamyi hanini kugira ngo iryo hangiro ryanyu rishikwe ko mwasanze hanini zifatiye hehe, ziri ubwoko bumeze gute? Intambamyi ahanini zifatiye ku bice myinshi, kuko hariho iziva ku buzima dusanzwe twarakuriyemo nk'abakenyezi, ico no kwita nk'imico n'imigenzo yatumye umukenyezi ubwiwe ataja ku rugero rumwe muri politiki n'umufasha wiwe. Ugasanga umukenyezi yumva umenga kuja mu mugambwe ni ukuja gusa kuba umunywanyi, ntiyumve ko yoja mu rwego gufata ingingo mu mugambwe, ntiyumve ko akumva umenga byose babimukorera. Rero twebwe twasanze intambamyi ahanini ziva ku kuntu twakuze twumva umenga byose turarindira ico batubarira, ariko ubu dufashe intumbero nshasha yo kuhava twiyumvira ko umwe wese ari ugukora, udakoze bikugora kugira ushika aho utegereza gushika. Iyindi ntambamyi, hariho intambamyi ijanye n'imico nyene, kuko n'abo twubakanye basaza bacu si bose bavyumva ko umukenyezi hari ivyo yozezwa urwego rumwe, kuko twe twifuza mu bisanzwe bijya bice 30 n'imiburi buri vyanditse mu bizo shingiro kubirenza hamwe dushika no ku bice 50%.
ariko hariho abataravyumva, haba muri basaza bacu, haba mu bo twubakanye, eka no mu bafata ingingo hari abataravyumva. Rero tukavuga tuti ndamahimiriza, ni ukwinginga, ni ugusigura, ni ukuvuga umuntu agaragaza kuraba mbega tugeze ku ntambwe yihe, mbega tubaze nde, mbega dukora iki. ese ntivyo bifatiye kuri vya bindi bavuga bati umukenyezi yamye yarasizwe inyuma kera mbere wanagomba n'ubukene, vya bintu vyo kutagira ibintu vyiwe mugira amafaranga yiwe yama amafaranga arayo umugabo. Ico kirimwo mugabo sinibaza ko arico ca mbere, ico cibonekeza cane cane ku bakenyezi birimizi bari ku mitumba, aho hageze kwitoza, kuko urabona ku mutumba amatora nta tegeko novuga ko itegeko ataco riyavugako. Umwe wese agenda uko abishatse, uko yiyumvise, ntabwo bavuga bati abakenyezi basarukirwa kuri ibi bice. Muri ico gihe rero kugira umukenyezi we nyene ubwiwe na vya bibazo vyo mu rugo na rwa ruvyaro na vya bikorwa ahave azobigoborokemwo, avuga ati ubu ndagiye kurongora umutumba, ni ukuvuga ko uba warakoze ibikorwa bidasanzwe vyo kumwigisha, ukamwumvisha yuko n'ibyo vy'umutumba bishobora kufatikanya n'ivy'urugo vyose akabikora kandi akabikora neza, kuko turamaze kuronka uburorero butari buke. N'ikimenyamenya ubu amatora ahereye, mwabonye yuko twakoranye n'abatowe, twarabonye ko hari intambwe yatewe, no ku mutumba hari intambwe, ibitigiri ntiturabimenya neza cyane, mugabo turazi ko hariho intambwe kandi ishimishije. Turavye aho twari turi muri 2015, intambwe yarabonetse kubera inyigisho zabaye nyinshi cyane, amaradiyo twarayikozeko cyane, dutanga ibiganiro bitandukanye, turagerageza uburyo bwose, turaca mu mashuri, turagerageza kwigisha kugira ngo abakenyezi nabo bumve ko bategerezwa kugira ico bakoze kugira ngo baronke ivyo bibanza barondera. Uretse amahimiriza amaze kumenyesha ko mugiye gukomeza, hari izindi nzira mutegekanya kugira ngo izo ntambamyi zihari umukenyezi ashobore guserukirwa bikwiye? Ego, kuko mu bintu bituma umukenyezi wenyine yikura mu ihiganwa harimwo kutagira ico umuntu agaba. Twebwe turategekanya ko umukenyezi ico novuga gutera imbere mu vy'ubutunzi abiciye mu mashirahamwe, mu kuja mu makoperative, kuko ayo mahiganwa yo ku mitumba, ayo mahiganwa atandukanye asaba uburyo. Urakenera amazi yo kunywa, urakenera agakinga hakunguruza, ako nako iyo usanzwe uva ahantu hatifashe neza canke uwo mwubakanye atavyumva neza ntibikorohera. Birasaba rero yuko wowe nyene ubwawe ukora ibikorwa bituma uronka uburyo, ku buryo wowe nyene ushobora kuvuga ati ko nkeneye kuja kuri uriya mutumba, reka mfate moto canke ko nshikayo reka mfungure, canke abo turi kumwe reka dusangire akagwa dutere inkuru. Urumva ivyo vyose n'ibintu bisaba uburyo, bisaba rero ko abakenyezi tubigisha imigambi y'iterambere yo kwiteza imbere ituma baronka uburyo bufasha umuryango, bukongera bukanabafasha no mu bikorwa vyabo vya politiki. Mbe kuri ivyo bice bike mumaze kuronka vy'abakenyezi baserukiwe mu nzego, hari akunguko murabona ku bandi bakenyezi batarashika kuri ubwo rwego rwo guserukira abandi? Mbega umukenyezi iyo ateye imbere agafata ingingo nakahe kunguko ku bandi bakenyezi? Nagomba mereda nkuvuga yuko ivyo bice twebwe atari bike cane rwose nkuko mwe mu vyibatse. Turavyo twavuye ibice dufise no kuri twe turakenguruka. Ndabibutse ko mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka birashimishije, mu bashikiranganje bariyo, mu bastaneri, mu makonseye komino, ni ukuvuga hariho uduhaze, mugabo gushika ubu turashima intambwe tugezeko. Nkavuga nti rero umukenyezi yateye imbere bitubera icitegererezo, bikadufasha guhimiriza bamwe bato ucuronka akarorero ukorerako, ukavuga ati naka ni musitanteri kandi ariko arabikora neza, ugaca utanga akarorero ku mukuru w'umutumba, naka arongoye umutumba kandi ariko arabikora neza. Ugaca rero umva aradufasha gutanga akarorero, agadufasha kandi nawe aradufasha mu guhimiriza abandi. Hanyuma barakunda kuraba cane uwo muntu yatowe cyangwa uwo muntu ari mu rwego kanaka, inyifato yiwe. Nabo bakenyezi rero turakorana ibitari bike, tukababwira ko bakwiye kutubera urumuri, kandi baragerageza
bakabikora neza, ari nacyo gituma abantu benshi ubunye mu bantu b'abakenyezi bariko baravyijukira, bariko barabihurumbira, barabona yuko bishoboka, barabona yuko atari ivy'abagabo gusa. Ubu rero turizera ko mu myaka iri imbere tuzoronka vyinshi gusumba kabo nako gufashanya na twebwe, kuko abafata ingingo erega nabo nyene bakorera ku byo tugiye turashikiriza. Ibi nyene turiko turashikiriza hariho urwaruka rw'abigeme eka n'imisore ishoboye kandi ikora kandi gifise n'inguvu, nabo nyene uwo babona avyifuza akaba anabishoboye afise n'ubumenyi, nikibuze ko bamwizera ngo nuko akiri umusore cyangwa umwigeme atarubaka. Turasaba rero yuko nabo nyine boza barabibuka, turasaba ko amategeko yogerageza kudarakurikizwa cyangwa agahinyanyurwa kurusha, kuko hariho ivyo turonka vyanditse mu bwirizwa shingiro n'imiburiburi ibice 30%, ivyo birahari kandi birubahirizwa. Turifuza rero yuko bijya bisata bindi by'ubuhinga bisaba ubumenyi bitaca mu matora, naho nyine ho bitegeko hakabitegeko ku buryo hageze yuko bashiraho abo bantu bagenwa batokwirwa barasubira kandi tuzokwirwa turasa kandi gusaba, bikaba ibintu bigenda birakurikirana uko nyene. Nimba ari abagabo 5 bagiyeho babe bazi yuko itegeko rikabivuga yuko muri abo 5 harimo abagore 2, ivyo vyotunezera. Ni ukuvuga rero hakenewe amategeko atomoye ashiraho abakenyezi mu bisata bidaca mu matora, kuko mu bisata bica mu matora nababwiye ko bitomoye kandi birubahirizwa, kandi n'ukuri turakenguruka. Ariko naho handi iryo tegeko turifuza ko ryobaho kandi ryofasha byinshi, kuko kuguma umuntu ariko arasaba akora asaba, vyoba vyiza hagiyeho itegeko rigena ritunganye neza ingene ibibanza bitangwa mu nzego zose. Aho rero vyoca bidufasha kandi kwagira ngo vyodufasha, kuko nico kintu cotuma umuntu akinyirwa no mu bindi minsi iri imbere. Nabonye ko mufise ihangiro y'imyaka 5 iri imbere, mbega muri iyo myaka 5 iri imbere mwifuza ko umukenyezi w'umurundikazi yoba aserukiye ku rugero rungana gute? Umukenyezi w'umurundikazi muri imyaka 5 twifuza yuko igituma twihaye imyaka 5 sikinde nuko tuzi yuko amatora aheze ayandi abatanguye gutegura. Turifuza rero yuko mu mwaka wa 2025 tutosubira caho twaciye nkuko twarushe tuguma tuvuga ngo nimutore birakenewe ko mwitoza, nimugende mu gihugu babe bamaze kuvyumva. Ni ukuvuga iyi myaka 5 niyo kuzokora ibikorwa byose bishoboka kugira ngo tubashikire hazogere ko amatora agera ari ugukoza ko gusa baca bagenda bitoza batorana bamaze kunyurwa. Niyo ntumbero mu busanzwe dufise. Byumvikana ko mukeneye umukuru w'igihugu w'umukenyezi. Oya sico twavuze mugabo, twavuze yuko icyo umugabo ashoboye n'umukenyezi arashobora kubikora. Ni ukuvuga yuko rero nivyageraho umukenyezi akora, abarundi bakavuga ati n'uyu kizobuza kaboneka nabonye, kuko no mu bindi bihugu dohatumva ko bari kuvuga no mu Burundi nta tegeko ribuza ko umukenyezi yokwitoza, kandi mwarabonye ko n'abagerageje kwitoza. Ni ukuvuga rero ni ukwerekana ko no mu minsi y'imbere ukwama twiteguye ko nitwaramuka dukoze abantu bakabishima, abakenyezi bakayumva bagahindura inyifato, ivyiyumviro bigatumbera, abo twubakanye bakadushigikira, by'ukuri muzobona yuko hari icahindutse.